Bakunzi ba Muso Media ndabaramukije aho muherereye hose. Hanyuma nagomba dusubire tuganire ku vyerekeye ca giti, igice ca kabiri cavyo. Murazi twarabemereye ko tuzobabwira kiya giti ibintu gikora. Ubushize twavuganye ku ngwara zibiri, ingwara yo kurangiza vuba n'ingwara y'igisukari. Uno musi naho tugomba tuvugane ku bijanye n'ingene iki giti gikora ku bintu bijanye n'ivy'uburozi canke amangetengete. Iki giti rero kirakora kwiyuhagira imikoshi. Hariho umuntu usanga agendana imikoshi canke ugasanga baramusize ico bita iceyi, ikintu cose akoze ntikigende neza canke ahantu habaye amakosa ahaciye ugasanga bafashe we kandi atari we, ahantu bivye ahaciye ugasanga niwe bahereyeko amatohoza. Ivyo birahari, birabaho kuko hariho abantu babi usanga umuntu ahari batamwipfuriza iciza. Rero iyo ufashe iyi mizi ukayanikira hanyuma ukayisekura, karya gafu kayo ugaca ukavanga n'amazi ugiye kwiyuhagira, ivyo bintu birahera birakuvako. Tuduze kuri utu twamako utu dutore, cane cane nko ku bantu b'abarimyi barashobora kurimira impande y'umuntu ugasanga uwo muntu akora bimwe bita ivyo gutora imbuto. Ako kamwa iyo ugatoye ukagenda ukagaterera mu ndimo yawe, nta muntu n'umwe ashobora kugutora imbuto. Hariho abandi bantu usanga bafise ibintu bita ubutunduzi, ivyo bintu biragwiriye ugasanga aho wabitse amafaranga ugasanga amahera yavuyemwo. Kandi ari ibintu vy'agatunduzi, namba hagenda ibihumbi 10, namba hagenda 20, namba hagenda 30, buri uko uyabitse ayo mahera utegerezwa gusanga yavuyemwo. Hariho n'abandi usanga ari abadandaza nka barya badandaza usanga badandaza ibintu vyinshi, ugasanga baradandaza amafaranga menshi, amamiliyoni ku munsi, ugasanga baramuteye agatunduzi, ugasanga misi yose agenda nk'ibihumbi 33, ivyo ugashobora gusanga atabimenya bivanye nuko adandaza amafaranga menshi. Ivyo bintu bigwanwa n'iki? Ugenda ugafata umuzi w'iki giti, uwo muzi uwufashe ugaca ugenda ukawushira harya hantu ubika amafaranga, ukagatereramwo. Nta muntu ashobora kuza kugutwara amafaranga yawe. No mu vyo udandaza iyo ugashizemwo nta muntu ashobora kuza kukwiba, kuko aha kw'isi hari ibintu vyinshi. N'ibidandazwa barabitwara. Hariho umuntu aje ashobora gukora ku mpuzu yawe akakubaza amafaranga, akubajije amafaranga mukavugana akayigaya agaca agenda, mugabo ugaca usanga iyo mpuzu yagiye. Birabaho, hariho abantu batunze ibisigo, agenda ikintu agikozeko ashitse muhira aca atuma ico kintu kigaca kimushikira ahari. Aka kantu kandi karakora. Hariho abantu usanga mw'ijoro abarozi ugasanga bamwinjiriye mu nzu, ugasanga mbese inzu yawe nta n'amahoro ifise kubera abarozi umwanya wose baguma bayikinirako. Umufata umuzi w'aka kantu w'iki giti ugaca ugenda uwo muzi ukaraba ahantu uwumanika, wawumanika ku muryango hejuru, wawumanika mw'ikostara hariya hejuru. Nta murozi apfa kukuvogerera inzu, nta murozi apfa kukuvogerera inzu, kubera aba barozi bakinda mw'ijoro, usanga bakinda mw'ijoro bikinga ijoro. Burya bari abana ari abantu baciga, kandi ni nabo bakora ibintu bibi, kuko abarozi nabo nyene baratandukanye, barafise ingazi. Hariho abarozi bo ku rwego rwo hejuru, abo bo bikorera ku mutaga, ariko aba barozi bakora mw'ijoro, aka kantu mu gihe wagashize ku nzu yawe ntibishoboka, ntibikunda ko binjira. Ego. Hanyuma iki cari igice ca kabiri. No musi tubabwiye ku bintu gashobora gukora ku bijanye n'abarozi, ariko ntitubabwiye ingwara gashobora kuvura ziba zavuye ku burozi.
tuzobabwira n'ingene gishobora kuvura ingwara ikomeye cyane abantu bagendana igihe kinini, ni ingwara bita hasima. Hasima nkumbure utayigwaye ntiwotahura ivyayo, ariko umuntu ayigwaye canke umuntu afise umugwayi wa hasima arazi ingene iyo ngwara ari ingwara ikomeye cane. No kwa muganga burya ntibayivura, barapfupfahaza, abandi usanga babahaye amapompo yo kwipompa, ariko iki giti kirayivura kandi 100%. Aho rero tuzobabwira n'ingene ushobora kwivura hasima ukoresheje iki giti nyene. Nuko hanyuma nkaba ndabatemerera kugira subscribe, sabone na partage kugira ngo abandi bantu babimenye, abagenzi banyu babimenye. Tuguma tuvuga duti turiko tubibahera ubusa, namwe mubitangira ubundi busa. Nuko murakoze.